Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Hano i Londres hatangiye inama y'iminsi 4 ihuje ku nshuro ya mbere Ubwongereza n'ibihugu birenze 12 bya Afrika. Turajya no mu Rwanda. Uyu munsi Minisitiri w'Ubucamanza wa Norvège yasuye impunzi zavuye muri Libya, igihugu cye giherutse kwemerera ubuhungiro. Mu Bushinwa haravugwa ubwoko bushya bw'agakoko gatera indwara ifata mu myanya y'ubuhumekero, kaba kamaze kwandura indwara ikamaze kwandura abantu barenga 200. Abari mu Bushinwa se baravuga iki? Byose nko mu majyepfo aho biri kubera ahantu byatangajwe cyane muri Wuhan, probably ko buri abari gufata izindi ngamba, ariko nka Beijing aho ndi nta kintu ubona gitangaje gihari kiri cyangwa kidasanzwe kiri kwabera. Murumva nuko byifashe ku mbuga z'imikino mu mpera zano makuru. Muri mwese ikaze, turi kwa mbere tariki ya 20 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2020. Reka ariko tubanze duhe umwanya Florentine Kwizera abanza tugezeho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze yuko kwitaho ubuzima bw'abanyagihugu bibwirizwa kuza imbere y'ibindi byose, mu gihe abategetsi bavuga yuko hari umugera mushasha wadutse utera ingwara imeze bwa musonga hirya no hino muri ico gihugu. Ikigo c'itangazamakuru ca leta gihamagarira abantu kutagira ubwoba. Bwana Xi akavuga yuko amakuru ategerezwa gutangwa ku gihe ciyumviriwe, kandi uburyo muri ico gihugu bari basanzwe bakorana n'amakungu mu gutanga amakuru bibwirizwa kwitonderwa gusumba. Abamaze kumenyekana ko banduye canke bakekwa ko uwo mugera bavugwa mu bice byinshi byo ku nkengera z'amazi, harimo n'umugwa mukuru Beijing hamwe n'izindi ntara z'amaja mu manuko bushira uburengero bw'ico gihugu. Udukoresho dutebwa bitambara bikingiriza ku mazuru no ku munwa turiko turagurishwa cyane mu Bushinwa, mu gihe abantu bimirije gufata ingendo ku bwinshi baja guhimbaza umwaka wabo mushasha. Ingendo zizofatwa rero muri ivyo bihe bidasanzwe by'umwaka ziharugwa muri miliyaridi 3. Muri leta zunze ubumwe za Amerika, abaharanira uburenganzira bwo gutwara inkoho batunganije urugendo rw'imyerekano mu mugwa mukuru wa leta ya Virginia, biyamiriza integuro y'itegeko rishasha rigenga uko gutwara inkoho. Imigwi y'abantu biyoberanije bafise inkoho zo mu bwoko bwa automatique bari muri abo bakoze imyerekano. Abategetsi bakaba bashiraho ingingo z'umukwabu, kandi hari n'iyindi myerekano yo kubiyamiriza. Integuro y'iryo tegeko yatunganijwe nabo mu mugambwe nabo mu mugambwe w'abademokrate, iteganya kugabanya igitigiri n'ubunini bw'inkoho abantu bashobora kugura. Abari mu myerekano bakavuga yuko ivyo biciye kubiri n'ibwirizwa shingiro ritanga uburenganzira bwo gutwara inkoho. Iyo myerekano vyitezwe yuko yitabirirwa n'abahengamiye ku butagondwa bwo kutihanganira amahinduka canke kutihanganira abanyamahanga. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza yabwiye abategetsi bo muri Afrika bari kumwe mu nama mu kubijanye no gushora imitahe ko igihugu ciwe kigiye kugira uruhara rukomeye cyane muri kazoza kuwo mugabane. Ivyo yabivuze mu ijambo ryo kugurura iyo nama ihuza Ubwongereza n'ivyo bihugu vya Afrika, ishimikira cyane ku bikorwa by'ubucuruzi no gushora imitahe. More than half the world's 15 fastest growing economies are in Africa. Ibihugu birenga 15 bifite ubukungu buzamuka cyane ku isi biri muri Afrika. 2/3 by'ubukungu bwa Afrika biri kuzamuka cyane kurusha impuzandengo yo ku isi. Afrika niyo ejo hazaza, kandi Ubwongereza bubifitemo uruhare, kandi ndizera ko mwemeranye nanjye kubera ko tuzaba abafatanya bikorwa banyu mu bihe byiza n'ibibi.
Boris Johnson yavuze yuko atagihugu kizoza giheta ubwongereza muri iyo migenderanire yabwo n'ibihugu vya Afrika. Yavuze kandi yuko amashirahamwe y'ubwongereza azogira uruhara rukomeye mu kubaka amayira ya gari ya moshi mu muji wa Cairo no gushira amatara mashasha ku mabarabara ya Kenya, ndetse ibyo ngo bikaba ari bimwe mu bindi bikorwa byinshi bizorangurwa. Ubwongereza kandi buteganya kuganira n'ibihugu vya Afrika bakagiranira amasezerano aciye miliyaridi 8 z'amadolari. Ikindi kandi ngo abanyafrika bashobora kungukira mu mahinduka ku bijanye n'amategeko agenga abimukira mu gihe ubwongereza buzoba bwamaze kuva mu bumwe bwa Buraya. Iyi mwumva ni BBC Gahuza miryango. Ikigega mpuzamakungu FMI kimenyesha yuko ubutunzi bw'isi butazokwiyongera ku rugero nk'urwari rwategekanijwe muri uyu mwaka ndetse no mu gukurikira. FMI igateganya yuko urwo rugero ruzoba ruri kuri 3.3 nyene kwijana uyu mwaka, naho umwaka uza rukaduga gatoyi kuri 3.4 kwijana. Ivyo biharuro byasubiwemwo vyerekana yuko naho ubutunzi buzokwiyongera gatoya butazogera ku rugero bari biyumviriye mbere, cane cane mu bihugu bifise ubutunzi buriko burogorora nk'Ubuhinde. Ariko FMI iriteze yuko ibintu bishobora guhinduka na burya ngo amasezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa asa n'ayariko aratera imbere. Abantu batari munsi ya 5 bishwe, abandi 200 barakomereka kubera umuriro wadutse mu muji wa Lagos ahaturitse umuringoti wa petroli. Ivyo bitoro bikaba vyasesetse cyane bituma uwo muriro urandagata igice kitari gito c'uwo muji w'igihugu ca Nigeria. Inkuru ya Chris Oko mwishikizwa na Odas Makado. Uwo muriro wadutse waturutse mu karere ka Abulegba kari ku mugwa mukuru w'ubudandaji wa Nigeria. Abajejwe gutabara bamenyesha ko hatowe ibiziga 5 harimo umwana. Inyubakwa n'amazu navyo nyene vyatongowe n'uwo muriro. Bubaye ubugira kabiri isanganya nk'iryo ry'umuriro uturutse ku muringoti w'ibitoro rihitana abantu, kandi bikakekwa ko vyatumwe n'abasuma bamenye iyo miringoti bashaka kwiba ivyo bitoro. Ingaruka z'iryo sanganya ku kigo gicuruza ibitoro ca Nigeria ntiziramenyekana kugeza ubu. Muri ico gihugu ca mbere mu kwimbura ibitoro vyinshi muri Afrika, amasanganya nk'ayo arakunda kwiha inkumbi agasiga sambuye n'ibintu. Umuyobozi mukuru wa BBC Tony Hall yatangaje yuko agiye gutanga imihoho mu mpera z'uyu mwaka inyuma y'imyaka 2 yaramaze ayirongoye. Lord Hall akaba yavuze yuko akunda BBC, ariko rero ngo abona ari nkenerwa yuko yoyoborwa n'undi muntu ashobora kuyifasha neza guca mu bihe byo kugenzura ahigeze mu masezerano mashasha ayigenga igihe ikiringo cayo kizoba gicagatiye muri 2022, hamwe rero no gutangura gushasha ikindi kiringo cayo iki kimaze kurangira muri 2027. BBC yimirije ibihe bitoroshe mu myaka iri imbere. Kimwe mu bibazo ifise hakaba harimo guhangana n'icifuzo ca leta y'Ubwongereza co gukuraho icaha ku bantu batemeye kuriha amafaranga abaho uburenganzira bwo kuraba ibikorwa n'ibitangazamakuru, ari naho rero hanini BBC yakura uburyo bwayo. BBC ivuga kandi yuko iryo tegeko ryemewe rizotuma ihomba miliyoni 260 z'amadolari buri mwaka. Urakoze Florentine Kwizera. Mwabyumvise mukanya hano i Londres hatangiye inama ihuje ku nshuro ya mbere h'Ubwongereza n'ibihugu birenze 12 bya Afrika. Leta y'Ubwongereza yatangije ingamba nshya zo gukoresha inkunga yayo mu gutera ingabo mu bitugu abashora imari ku giti cyabo muri Afrika. Ubwongereza buvuga ko amasezerano angana na miliyari 6.5 z'amapaundi yarangije gushyirwaho umukono n'ibigo by'ubucuruzi byo mu Bwongereza, akaba yibanda ku ngufu z'amashanyarazi n'ikoranabuhanga rya internet. Ibyo byatangajwe na Minisitiri ushinzwe iterambere mpuzamahanga w'Ubwongereza, akaba yaravuye mu ruzinduko mu gihugu cya Kenya. Umunyamakuru wa BBC Anne Soye yasanze Alok Sharma mu mujyi wa Kisumu aho yarebaga uko inkunga y'Ubwongereza ikoreshwa. Inkuru ye muragezwaho na Hivete Kabatesi. Iyo ni televiziyo ikoresha umuriro w'amashanyarazi akomoka ku zuba
mu gace kari mu nkengero z'umujyi w'uburengerazuba wa Kisumu. Aha hari umuryango umaze umwaka urenga ukoresha ayo mashanyarazi akomoka ku zuba, bikaba byarazanye impinduka mu buzima bwabo. Navir Ochenge ni umwe muri uwo muryango. Ibi bikoresho nibyo bitanga umuriro. Tumaze igihe ariyo dukoresha. Bifasha abanyeshuri gusubiramo amasomo, ndetse na mama iyo ari mu rugo bimufasha gutegura amafunguro no gukora indi mirimo yo mu rugo. Umuryango we umaze amezi 18 wishyura ari munsi y'idolari rimwe ry'abanyamerika ku munsi kugira ngo uzegurirwe burundu ibikoresho byose bikenerwa kuri ayo mashanyarazi. Uyu mushinga uterwa inkunga n'ikigega cy'Abongereza gishinzwe iterambere ry'amahanga. Minisitiri ubifite mu nshingano Alok Sharma yari muri Kenya kureba icyo nkunga imara. Ahakurikira ni ishyirahamwe ry'abahinzi b'amasaka. Aho ni mu gace ka Kagora urenze Ikisumu gato, hari abahinzi bambaye udupira dutukura twanditseho ngo amasaka ni ubutunzi. Long rain, mu gihe cy'imvura nyinshi tubona umusaruro ungana na toni 150, naho mu gihe cy'imvura nke tugasarura toni 75. Aya masaka adufasha no kwishyurira abana amashuri. Iki kigega cyabafashije gutangira kibaha n'imashini yo gusya. Hari kandi n'isoko rigenewe umusaruro w'abahinzi muri uwo mujyi. Aha ni ku ruganda rw'inzoga Ikisumu, hari ingunguru zigera nko kuri 50 zigenda zizenguruka ku gasambi kanyerera, ziriho zishyirwaho ibyapa kugira ngo zoherezwe ku isoko. Uru n'uruganda East Africa Brewery rw'umugabo witwa Diego, umwe mu bantu bakomeye bakora ibinyobwa ku isi. What we sell to the customer is the quantity and the quality. Hano bigaragara ko guverinoma y'Ubwongereza iriho igerageza ikintu gishya. Nta mafaranga na make baha Diego, ariko babona uruganda nkuru nk'amahirwe y'impinduka nk'uko bisobanurwa na Alok Sharma. Twifuza ko abaturage bifasha ubwabo n'ubwo inkunga igikenewe. Ukuri nuko ibihugu byo ku isi bikusanya hafi miliyari 140 z'amadolari y'imfashanyo ku mwaka, ariko n'umuryango w'abibumbye ugereranya ko kugira ngo intego z'iterambere z'ikinyagihumbi zigerweho mu mwaka w'2030 hakenewe miliyari 2.2 buri mwaka. Za leta ntabwo zizatanga ayo mafaranga, ariko icyo cyuho gikeneye kuzibwa n'abikorera. Ubwongereza bufite amateka aha hantu ndetse n'ahandi henshi muri Afurika, ariko ubu hari ibindi bihugu bikize bitangiye gusuka amafaranga mu bihugu bya Afurika. Ubwongereza se buraza kubarizwa hehe? Tuzakomeza gufasha ibihugu, ariko noneho iyi gahunda nshya igamije gufasha ibihugu kudakomeza kunyeganyega. Ndishimye cyane kuko iyi nama hagati y'Ubwongereza na Afurika igamije kuzamura ubufatanye busanzwe bukomeye. Aya masezerano azanadufasha guhanga imirimo muri Afurika ndetse no mu Bwongereza. Guverinoma y'Ubwongereza iragerageza uburyo bushya ku iterambere rya Afurika. Imfashanyo ya kera izakomeza, ariko bagiye kwibanda ku bikorwa remezo ndetse n'ubucuruzi. Ibi bisa nkaho ku ruhande rumwe ari nk'umurongo w'ibitekerezo, ariko ku rundi ruhande birakenewe na cyane kubera amahanga ahanganye n'Ubwongereza ndetse n'ibihe bizakurikira kwikura kw'icyo gihugu mu muryango w'Uburayi. Ni inkuru ya Anne Soye. Tujye mu Rwanda, aho Minisitiri w'Ubucamanza wa Norvège yasuye inkambi irimo impunzi zavuye muri Libya mu mwaka ushize wa 2019, zikaba zicumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Gashora mu burasirazuba bw'igihugu. Madame Jolane Karimi hakoze urugendo nyuma yaho leta ya Norvège yemeye mu cyumweru gishize ko yiteguye kwakira impunzi 450 mu mpunzi z'Abanyafurika bari baraheze muri Libya, aho bivuga ko bakorewe ibikorwa byinshi by'ihohotera. Minisitiri Karimi yatangaje ko yakozwe ku mutima n'ibyabaye kuri aba bantu. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa uri Kigali. Itsinda ry'abasore bakomoka muri Eritrea aha baritoza umuziki mu njyana y'iwabo, bamwe bacuranga abandi bagerageza gushayaya. Umuryango Plan International, umwe mu y'ubutabazi ikorera muri inkambi ya Gashora, uvuga ko yari imwe mu nzira yo gufasha aba bantu gusubira mu buzima busanzwe nyuma y'ibihe bikomeye banyuzemo ku butaka bwa Libya. Izi mpunzi ziganjemo abakiri bato zivuga ko zishimiye kwakirwa mu Rwanda, aho batakikanga ibikorwa by'ihohoterwa.
gusa ngo hasi ho hari inzozi zabo nk'uko nabibwiwe n'uyu musore. No, I don't want to stay in Rwanda, but because oya ntabwo nifuza kuguma mu Rwanda, naje nshaka kujya mu kindi gihugu. Ndumva cyaba ikindi gihugu cyose cyandindira ubuzima kikanyomora ibikomere ndetse n'umubabaro nagize. Injured mind or my suffered mind. So igihugu cya Norvège ni kimwe mu by'Uburayi byifuzwa n'abo bakuwe muri Libya. Norvège nayo yemeye kwakira impunzi 600 zirimo 450 baturutse muri Libya. Minisitiri w'ubutabera wa Norvège ari nawe ushinzwe ibibazo by'abimukira Joran Kirmir yagendereye iyi nkambi y'agateganyo ya Gashora igomba kuvamo bamwe mu bo igihugu cye cyemeye kwakira. Yongeye gushimangira icyemezo igihugu cye cyafashe mu rwego rw'ubutabazi, gusa avuga ko hari ibizabanza kwitonderwa. Tugomba kwizera ko impunzi nyazo arizo twakiriye mu Burayi, ko hatarimo abahunze ibibazo by'ubukungu, kuko n'ubundi bageze i Burayi bagarurwa mu bihugu byabo. Ni ngombwa gutanga ubutumwa ko abantu batagomba kujya muri Libya niba bashaka kujya ku mugabane w'Uburayi. Niba bashaka ko amadosiye yabo asuzumwa, ahubwo baza mu Rwanda, ntibajye muri Libya kuko batahabona uburyo bwo kugera i Burayi. Nubwo iki gihugu cyemeye kwakira bamwe mu bifuza ubuhungiro bari baraheze mu gihugu cya Libya, ngo bishobora gufata igihe kugira ngo bashobore kurizwa indege. Uyu ni bwana Olivier Kayumba, umunyababanga uhoraho muri Minisiteri y'u Rwanda ishinzwe ubutabazi. Igihe ntabwo tukizi, ariko bigomba gutangira muri procedures zabo bisanzwe n'ibintu bifata umwanya, bafatanya na HCR ko HCR nibabwira abangaba nibo tubona bashobora kujya muri resettlement, hanyuma nabo bagakora amajonjora yabo. Bifata igihe, sinababwira ngo ni amezi 2 cyangwa 3 cyangwa se umwaka, ntabwo mbizi, ariko hari uburyo bigomba gukorwa mu bwiza. Ku bantu 299 bari mu nkambi ya Gashora, hafi ya bose bamaze kugaragaza ko bifuza kwimurirwa mu gihugu cya gatatu, cyane cyane iby'Uburayi, Amerika na Canada, ku buryo busa n'ubwatunguye ishami rya Loni ryita ku mpunzi. 2 bakomoka muri Somalia basabye gusubizwa iwabo. Ibi ariko ngo bakazabyemererwa ari uko uyu muryango ukoze igenzura ukamenya niba nta kibazo bazagira basubiye iwabo. Uretse iyi Norvège, Canada nayo yemeye kwakira abantu 800, Ubufaransa bwemera kwakira 200 barimo 100 baturutse muri Libya. Suède izakira abantu 150 barimo 7 bagezeyo na 30 bari mu myiteguro ya nyuma yo kugenda. Jean-Claude Mwambutsa wari i Gashora, aho Minisitiri w'Ubucamanza wa Norvège yasuye impunzi zihari. Bwana Joran Kirmir, si madamu rero nkuko nabivuze. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Twerekeze mu burasirazuba bwa Afurika, tugiye muri Kenya, aho umudepite utajya uripfana Paul Onjiri uzwi cyane ku izina rya Babu Owino yashinjwe icyaha cyo kugerageza kwica umuntu mu murwa mukuru Nairobi. Urubanza rwe rukurikiranwe cyane mu gihugu, aho umuco wo kudahana washinze imizi cyane cyane mu rwego rwa politiki. Ni inkuru ya Victor Kenani mugezweho na Fene Gakwaya. Nyuma yo kumara impera z'iki cyumweru muri gereza y'igipolisi, Babu Owino uyu munsi yagejejwe mu rukiko maze aregwa icyaha cyo gushaka kwica umuntu, ariko arabihakana. Uyu mushingamateka usa n'uhagarariye ibyifuzo by'urubyiruko mu nteko nshingamateka yafashwe n'igipolisi hamaze kuvugwa iraswa ry'umukinnyi w'umuziki mu nzu y'urubyiniro bimwe bita DJ, inzu iri mu murwa mukuru wa Nairobi kuwa gatanu ushize. Umucamanza Francis Andayi yategetse ko uyu mushingamateka afungwa ikindi cyumweru, ategereje ko bafata icyemezo cyo kumurekura akajya aburana ari hanze. Naramuka ahamijwe iki cyaha, Bwana Owino ashobora gukatirwa igihano cyo gufungwa burundu. Uyu mudije ariko ubu ari kuvurirwa mu bitaro nyuma yo kubagwa bakamukuramo isasu ryari ryafashe mu ijosi. Uru rubanza rwavuzweho byinshi cyane n'abanyakenya, na cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, benshi bakaba bifuza kuzamenya iherezo ryarwo. Uru rubanza kandi ruje nyuma y'aho igipolisi gitangarije ko kitazongera kwigengeserera abayobozi bakuru barezwe mu byaha mpanabyaha kugeza igihe bagiriwe abere n'inkiko. Ikindi kandi ngo aba bategetsi bazaba bafite ababacungera umutekano batari aba leta bazajya bamburwa ubwo burenganzira kandi banakwe n'imbunda bakoreshaga.
inkuru ya Victor Kenani twerekeze ku mugabane wa Aziya tugiye mu Bushinwa ahavugwa ubwoko bushya bw'agakoko gatera indwara ifata mu myanya y'ubuhumekero kakaba kari mu gusakara mu bice bitandukanye by'icyo gihugu abantu barenga 200 bamaze kwandura iyo ndwara imaze guhitana abantu bagera kuri 3 n'inkuru ya Steven McDonald umugezwaho na Prudence Ngiyumva. Abashinzwe urwego rw'ubuzima i Beijing bahabonye ubwandu bubiri naho mu ntara ya Guangdong haboneka umwe ufite ubwo bwandu. Iyi ni inshuro ya mbere abantu basuzumwa iyi virusi mu Bushinwa hanze y'umujyi wa Wuhan watahuwemo bwa mbere ubu bwandu. Cyakora abandi bagenzi banduye bamaze gufata ingendo bajya mu Buyapani no muri Thailand. Mu mpera z'icyumweru hari hamaze kuboneka ubwandu 139 bw'umusonga watewe n'iyi virusi yisha abantu mu duce tumwe na tumwe. Amatsinda y'abaganga mu Bushinwa afashijwe n'ishami rishinzwe ubuzima ku isi OMS ari gusiganwa n'igihe mu gutahura byinshi kuri iyi virusi kubera ubwoba bushingiye ko mu byumweru biri imbere ishobora gukwirakwizwa n'ingendo z'abagenzi bajya kwizihiza umwaka mushya mu Bushinwa ndetse no hanze yabwo. Inkuru ya Steven McDonald twashatse kumenya icyo batuye mu Bushinwa bavuga kuri iyo ndwara maze mvugana n'umunyarwanda utuyeyo Jean Pierre Shimimana. Byacitse cyangwa ikindi kintu kidasanzwe gihari kubera ko muri iki gihe ni mu gihe mu Bushinwa hari urujya n'uruza rw'abantu batahe waba bajya kwizihiza umwaka mushya. Ubwo rero ni ibintu bisanzwe kuba abantu wenda bagira nko muri train bashobora kuba bakwanduzanya nka gripe zisanzwe. Ubwo rero ikiba kidasanzwe nuko n'abantu bose baba bambaye maske ariko ikindi kintu gishya kirenze kuri ibyo ngibyo umuntu yavuga kidasanzwe mbese. Hari ingamba nshya abategetsi bafashe kugira ngo abantu batandura iyo ndwara. Nko muri Beijing aho ndi nta kintu mbona kidasanzwe gihari kuko niyo ugiye mu nzira ubona abantu bagenda bisanzwe nta muntu ubona wambaye maske wenda uvuga ngo ari irinda undi muntu cyangwa se ngo ubone nko muri bus hari abantu bari kwishishanya ariko byari byose nko mu majyepfo aho biri kubera ahantu byatangajwe cyane muri Wuhan probably ko buri abari gufata izindi ngamba ariko nka Beijing aho ndi nta kintu ubona gitangaje gihari kiri cyangwa kidasanzwe kiri kwabera. Ariko naho biravuga ko hari abantu basanganywe iyo ndwara. Ahantu bavuga ko yahabonye ni muri district yitwa Daxing ni ahantu hari hafi ya train station ni nk'abantu wenda bashobora ko bavuze muri train bagahita bahagera no muri iyo district no bavuga ko babonye case z'abantu 2. Abantu bari mu kuva uko bisanzwe mu ntara ya Wuhan aho bivuga ko habonetse abantu benshi bafite iyo ndwara bakajya mu zindi ntara nta kibazo. Nk'ubu jewe aho nkora hari umukolege wanjye nawe n'uwo muri Wuhan umushinwa ejo rwose nibwo yagiye muri vacances nta kintu gishya yigeze ambwira wenda cyo kwirinda birenze ubu yavuze ko nyine zambara maske nk'uko asanzwe abigenza muri iki gihe cy'uko nyine agomba kwirinda amagripe wenda cyangwa izindi ndwara zandura bitewe n'uruza rw'abantu. Ku giti cyawe nawe nta kintu mu gukora kidasanzwe? Ntacyo kuko nakariniriwe hanze nta kintu yigeze nkora kirenze kuri icyo cyangwa ngo ubone wenda abantu bakutse umutima ntacyo. Gusa icyo navuga cyo nuko Ubushinwa ari bunini cyane niba wenda muri Wuhan byabaye ubwo urumva biri mu gice cy'amajyepfo y'Ubushinwa ariko mu majyaruguru aho ngaho Beijing ndi nta kintu kirahagera kwa. Jean Pierre Shimimana umunyarwanda utuye i Beijing. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye humura rwose sinagusiga wenyine tuza wowe tuza nzagenda nkore interview n'inyitsinda azakurikiraho kumvikana n'abakoresha ntisanga umushahara ari mwiza tuzajyana ari kibazo ufite ngo ikifiri tuzimuka tujye kubana aho ngomba gukorera nyine nkomeze mwiteho n'umwana wacu twite njye wumva ni Nyarurembo njyana he ni 12:45 kuri BBC. Ntimuzacikwe rero n'ejo kuwa kabiri ikinamico urunana mukomeje kumva BBC Gahuza miryango isaa moya zirabura iminota 6 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi ni umwanya w'ikiganiro cy'imikino y'umunsi mugezwaho na Audace Makado. Imikino kuri BBC Gahuza miryango.
Kinshasa ejo kuwa Mungu byose byatanguye aho Isaac Chimbangu ahaye ipase Vini Bongonga abatsindiye umugwi serukiragihugu Le Leopard wahura n'uwa Niger mu nkino zihuza ibihugu vya Afrika ziswe Tifoko, umugambi wo gukomeza imigwi y'ibihugu vya Afrika. Naho stade yasa n'iri gusa kandi ukwinjira hari ku buntu, abakunzi b'umugwi Le Leopard barindiranye igishika ibizova mu matora y'ejo kuwa kabiri ku mugoroba azobera muri Egypte, n'amatora y'itunganya ry'imigwi ya Afrika mu nkino zo gutegura igikombe c'isi kizobera muri Qatar mu 2022. Intumbero y'ayo matora mu migwi 40 ya Afrika haboneke 5 ya mbere zoserukira umugabane mu karere k'ibiyaga binini na Afrika y'ubuseruko, harimo kandi Uganda, Tanzania n'u Rwanda. Mu Rwanda nyene Didier Shema Maboko, umunyamabanga mu bushikiranganje bw'inkino, yibukije abagiye guserukira igihugu mu isiganwa ry'amakinga ryataziriwe la Tropicale Amisa Bongo ko idarapo y'igihugu ribwirizwa kuguma hejuru. Uyu mugwi w'abasore batandatu rongowe na Samuel Mugisha, leta y'u Rwanda yababwiye iti u Rwanda ruri nyuma yanyu, genda mu rutera iteka. Bazosiganwa kuri uwa kane. Nayo mu mupira w'amaguru umugwi APR niwo ukirusha yindi ugakurikirwa na Rayon Sport, ariko Heroes FC ntirashobora kumenya igituma iri ya nyuma mu migwi iri mu mahiganwa. U Rwanda kandi ruremera ko rugifise urugendo rurerure mu guteza imbere urukino rwa basket, kuko naho gutegurira kwakira inkino mpuzamakungu za NBA na FIBA ku rwego rwa Afrika. Richard Nyirishema umwishirahamwe Fegwaba yizera ko ari n'akaryo ku bakiri bato kubona amahirwe bafise. Bank of Kigali yiyemeje gushigikiza ishirahamwe rya basket mu Rwanda amafaranga y'amanyarwanda miliyoni 300, aha ni ku kiringo c'imyaka 3. Hakujya mu Burundi mu mpera z'iyindwi abakobwa ba Ethiopia mu gutsinda abarundikazi ba Daniela Nibimenya kwabaye kubamaramaza kuri 5-0 imbere y'abakunzi aho i Bujumbura. Umumenyereza Daniela asanga bizokuma bibagora nibatagira amahirwe yo kuza barahura n'imigwi y'ibindi bihugu. Mu nkino za volleyball zatunganijwe mu mpera z'iyindwi zo gutanguza amahiganwa yo mu mwaka wa 2019 n'2020. Mu bakobwa umugwi wa Muzinga niwo watahukanye intsinzi. Mu bagabo ku rubuga rwa Facebook BBC Gahuza urabona neza uko umugwi Amicale ASB wananiranye. Urakoze Odas Makado kuri ayo makuru y'imikino. Mbere reka tunyarukire gato ku rubuga rwacu rwa Facebook ku nkuru twabagejejeho yuko Ministre w'ubucamanza wa Norvège yagiye mu Rwanda gusura bamwe mu mpunzi igihugu cye giherutse kwemerera ubuhungiro. Uyu witwa James wa Rusuma aravuga ati ariko nge ndibaza izo mpunzi ziba zihunze intambara cyangwa baba bashaka kurya ibyo batavunikiye. Florentine Kwizera hano muri studio, reka tunyure muri make amakuru y'ingenzi yavugwa muri kana kanya muri BBC. Nukubibutsa Jacques yuko mu Bushinwa havugwa umugera utera ingwara imeze nk'iy'umusonga umaze gukwirakwira mu bice bitari bike by'ico gihugu cane cane ku nkengera. Umukuru w'Ubushinwa Xi Jinping akaba yavuze yuko ubuzima bw'abanyagihugu rero bukwiye kwitwatabwaho kandi ukuntu amakuru akwiragizwa kubijanye n'iyo ngwara navyo nyene bikitondegwa. Twabwiye kandi yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaharanira uburenganzira bwo kwitwaza inkoho muri leta ya Virginia batunganije imyerekano muri urwo rugendo, bikaba bivugwa yuko hagiyemwo ndetse n'imigwi ifise inkoho. Urakoze Florentine Kwizera kuri ayo makuru y'ingenzi avugwa muri kano kanya muri BBC. Twababwiye kandi ko hano i Londres mu Bwongereza hatangiye inama y'iminsi 4 ihuje ku nshuro ya mbere Ubwongereza n'ibihugu birenze 12 bya Afrika. Ubwongereza bukaba bwavuze ko bugiye gukoresha inkunga busanzwe butanga kugira ngo butere ingabo mu bitugu abashoramari ku giti cyabo bashora imari yabo yo muri Afrika. Ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngyumva, umvaganije Jacques Niyitegeka. Amakoze cyane witamo BBC Gahuza miryango muramukiho.